Yo, hello guys, nibaza ko mumeze neza cyane. Iyi ni Muze Entertainment. Of course, my name is Jamo for the MC. A voice of the money, make masterpiece, keep up motivation champion hori yatojwe. Kirigeno turashoboye namwe turakora subscribe yikore hano kuri Muze Entertainment ujanye n'ibiganiro biryoshe. Ubwenge bimeze neza cyane. Ariko no munsi ndakuzaniye amakuru ameze neza cyane. Aryoshe, anoboye asusa ameze neza cyane. Umaze kumva ijwi Jamo for the MC. Umenye ko ugiye kumenya bishasha, umenye ko ugiye gusobanukirwa byinshi utaruzi. So ndakuzaniye imigwi novuga ngo ni first music. Ndakuzaniye n'undi mugwi usanzwe uririmba novuga ngo indirimbo zo guhimbaza Imana. Ndakuzaniye abantu basore bameze neza cyane. Imbere yuko dusesangura indirimbo katumaze twumvirize hano wa mbere abasanzwe novuga ngo baririmba gospel hamaduce tugaruka. Let's go. Uhoraho niwe rutare rubatse ko niwe gitandara by'ukuri mugira ko umuvyo nkora dose niwe afashe kubako rw'imigambi yiwe yose yishike ko kwivya mbere inyungu bimbere ubuhombe ngo ndabibira imbere se nkirabibira inyuma nirata Yesu Kristo kuba nkiri muzima nanje ndakindi nkora atari kumushima ibyaha byanje ntiyabiharuye ukundi amaraso yiwe yaminduye uwundi ufise agakiza utobonera handi Yesu rizekera umwami nawe. Yes, reka twumvirize novuga ngo hamwe na first music indirimbo Salia bagiye kuba banasohora hamadishe tugira comparison yazina indirimbo n'abasore bameze neza cyane bari kubaza umuziki bimeze neza cyane. Reka tumaze twumvirize Salia, let's go. Wambwiye kutazumva inyuma nizere kutazobikora mama ntibakundogede mfise byinshi byo kuvuga uzundinda amarira mfise byinshi byo kuvuga uzundindira umutima Salia kwiti kwaje wayi kumwina kwaje Salia kwiti kwaje wayi kumwina kwaje Yes, rero nuko nino migwi novuga ngo ibiri no mugwi novuga ngo twahere kusanzwe uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ni bano basore bameze neza cyane bagiye kuba banasora ino ndirimbo novuga ngo imeze neza cyane. Je nkibona video bantu b'Imana navuze ati bano basore nabo gushigikirwa nabo novuga ngo kugira ngo umuntu abashigikire mu buryo bwa promotion bano bantu vraiment ntabonzi mugabo maze vraiment kubona igikorwa cyabo navuze ati bano basore nabo gushigikirana ko bakoze indirimbo imeze neza cyane ya message imeze neza cyane kandi novuga ngo bakorera no ku mu producer agezweho ameze neza cyane neza bazana bakora video y'ubwenge imeze neza cyane. Maze kubibona navuze ati bano bantu b'Imana ifoko tubashigikira ifoko bantu b'Imana making sure ko ububaza making sure namukeneye ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo bano basore nibo bagezweho meeting YouTube yabo kugira ngo bafashe mu gusharinga no ndetse no gusangiza benshi kino gikorwa cyabo nakari gikorwa gifise message batanze mu buryo novuga ngo mu mudiho ugezweho mu mudiho novuga ngo uhuriramwe abantu benshi baza kuba babikora neza cyane. N'abasore babiri bameze neza cyane bariko baragerageza kugira ngo impano yabo novuga ngo bayishire officiel kandi uranako byamaze kuba binakunda maze gukora indirimbo ku producer nkuwa agira abikora neza cyane abakora na video y'ubwenge imeze neza cyane bro. Ilfo ko bano basore novuga ngo tubashigikira mu buryo bwo kushigikira kuri YouTube ndetse mu buryo bw'amafaranga uranako urazi ko umuziki novuga ngo ugoye. Soon tuzobazana hano novuga ngo kuri Muze Entertainment officiel mubabone kugira ngo neza na neza mubone ivyo ari byo. So nini first music sabara novuga ngo indirimbo yitwa Salia imeze neza cyane. Ni indirimbo yakozwe no muhinyanyi yitwa Master Key urako ari indirimbo neza na neza yamaze kuba cyangwa challenge vuga iki nasohoka ndabana basore babiri basanzwe no mu first music usanzwe bwizwe n'abasore babiri umwe yitwa Badman Wiz aka Jambo Golden Wind by Mitadeba official nibo bagiye novuga ko basohora indirimbo Salia twamenye ku ndirimbo dusuma abaherutse kuba banasohora ariko bagiye kugaruka kindi gikorwa kimeze neza cyane. Bano nabo bakeneye gushigikwa mu buryo bw'amafaranga navuga no buryo kumitinga YouTube yabo yitwa First Music Official kugira ngo tubashigikire mu buryo bw'amafaranga no ku buryo ko no kusharinga ibikorwa byabo kugira bishike kure. Bantu b'Imana bano bantu nimwe abaha umwanya bantu b'Imana bano bantu nimwe abaha akanya kugira ngo babanezere muzobona ivyabo kukurana ko indirimbo novuga nk'iyi First Music n'indirimbo igira kabiri uya mbere yo yagize success idasanzwe kubera ko mwagiye mubibona ku mbuga hwaniro nyinshi kandi bisa ubona ko First Music iri mu kazi gasanzwe
kazi kadasanzwe bivanye n'uno muziki wabo novuga ngo bariko barakora. So nashaka rero ngo mutanga amanota bivanye no kwizindi ndirimbo zibiri twamaze kuba tumvisha hano kuri Nuje Entertainment. Ni wanyumva uzumva ko ugiye kumenya byinshi nishwa horo zinyite Jamor for the MC Voice of the Man iya Nuje Entertainment cyangwa turashoboye ushoboye mu gushoboye natwe turakwereka ko turagufata mugongo tukwereka ko ivyo uri kurakora ubizi kandi unabishoboye. Yes ya Nuje Entertainment kigano turashoboye aramutira subscribe yikore kugira tujamwe ibiganiro byacu biryoshe by'umuziki n'abanyamuziki muri rusangi. Kaza dusubire mu bindi biganiro by'umuziki n'abanyamuziki muri rusangi hano kuri Nuje Entertainment. Hasta vista, peace out.